Hello guys, my people, my brother, ndagutuje kandi ndagushimiye wowe wihebeye football. Rezamingo waha ikaze kuri Olivier Fernandez. Reka amakuru yacu tuyatangire muri English Premier League. Tariki 20 z'ukwa 11 2022 saa 8 n'igice ekipe ya Chelsea yerekezaga King Power ku kibuga cy'ikipe ya Leicester City. Chelsea de Blues mu izamu yari Eduardo Mendy, Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Reece James, N'Golo Kante, Jorginho, Ben Chilwell, N'Golo Kante, Kai Havertz ndetse na Callum Hudson-Odoi. Ekipe ya Chelsea yabashije kurangiza umukino itsinze ekipe ya Leicester City King Power ibitego 3-0. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Antonio Rudiger ku munota 14, igitego cya kabiri gitsindwa na N'Golo Kante ku munota 27, igitego cya gatatu gitsindwa na Christian Pulisic uyu munyamerika. Nanone ku isaha y'isa 11 zuzuye ekipe ya Manchester United igiye kumanuka mu kibuga ikina na ekipe ya Watford. Watford ni imwe mu ekipe akomeje kwitwara neza cyane mu English Premier League, ariko kuri uyu munsi iraza kubicakirana na ekipe ya Manchester United. Manchester iri mu bihe bitoroshye, igomba gucakirana na ekipe ya Watford ishaka amanota 3, ikareba ko yava ku munota 18 ikerekeza ku munota 20, ikareba niba yava ku mwanya ino, dore ko ikipe Arsenal yiri imbere igiye gukina na ekipe ya Liverpool Jacobs. Mizamu ni David De Gea ku ruhande rwa Manchester United, Victor Lindelof, Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic na Scott McTominay. Abasimbura ni Dean Henderson, Fred, Alex Telles, Jesse Lingard, Juan Mata, Anthony Martial. Manchester United aya niyo mahirwe yanyu mu mutoza Ole Gunnar Solskjaer. Naramuka atsinzwe umukino agomba guhita asimbuzwa byihuse cyane Zinedine Zidane. Si iyo mikino gusa kuri isaha y'isa 12 zuzuye ekipe ya Liverpool Anfield Road irakira Arsenal the Gunners. Arsenal ya Mikel Arteta yowe n'abakinnyi nk'aba Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, umwe mu bazamu bakomeje kwitwara neza cyane. Arsenal iraza kwakirwa na Liverpool Anfield Road. Si iyo mikino gusa kuko ekipe ya Aston Villa igomba gucakirana na ekipe ya Brighton and Hove Albion. Brighton ikomeje kugora ama ekipe menshi, dore ko yatsinze ekipe ya Arsenal ibitego 2-0, ikanganya na Liverpool ibitego 2-2, igatsinda Crystal Palace ibitego 3-0. Newcastle United irakina na Brentford. Newcastle United iheruka kugurwa n'abanya-Saudi Arabia, igomba kwakira ekipe ya Brentford. Ekipe ya Norwich City iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 5. Ku isaha y'isa 11 none igomba kwakira ekipe ya Southampton The Saints. Abatagatifu bakinnye kuwa gatandatu, ni ugutegereza twareba ese ekipe ya Norwich City iraza kubasha kuva ku mwanya wa nyuma. Ekipe ya Burnley ku isaha y'isa 1 n'igice irakira Crystal Palace. Crystal Palace iheruka gutsinda Manchester City ibitego 2-0, igomba gukina n'ikipe ya Burnley ku kibuga cya Burnley. Si iyo mikino gusa iriwe muri English Premier League, kuko none haraza kuba umukino ukomeye, umukino uri buze guhuza ekipe iri mu bihe byiza, ekipe ikomeje kwandika amateka muri English Premier League, shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Nta yindi ni Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers imaze imyaka 4 muri English Premier League, iraza kwakira ekipe ya West Ham United ya David Moyes. West Ham United ikomeye iyobowe n'abasore nka Declan Rice, Marc Antonio, dore ko uyu musore afite ibitego 8 muri English Premier League, akabaza mu basore bafite ibitego byinshi muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Iraza kwakira n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Manchester City ku munsi w'ejo izakira Everton Etihad Stadium. Pep Guardiola no kuratugera esa zitwara uti. Ikipe ya Tottenham Hotspur none ku munsi w'ejo izamanuka ku kibuga. Tottenham Hotspur ya Antonio Conte yowe n'abakinnyi nka Harry Kane, Wayne Mason na Leeds ya Marcelo Bielsa izabikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri Tottenham Hotspur Stadium. Umukino uzaba ku isaha y'isa 11 n'igice. Si iyo mikino gusa kuko nanone La Liga yakomezaga, Bundesliga, Serie A ndetse na Ligue A. Muri La Liga Celta Vigo iri gukina na Villarreal, ni igitego 1-0 cya Villarreal ku busa bwa Celta Vigo. Sevilla 1-0 bwa Sevilla iri gukina na Deportivo Alaves. Atletico Madrid na Osasuna. FC Barcelona ku isaha y'isa 4. FC Barcelona iri gutozwa na Xavi, ifite abakinnyi nka ba Dani Alves mu kibuga, iraza kuba yagira ekipe ya Espanyol Barcelona New Camp Nou. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A, Atalanta iri gukina na Spezia, ni igitego 1 cya Spezia ku busa bwa Atalanta. Umukino watangiye ku isaha y'isa 10. Ekipe ya Lazio Roma iraza kwakira ekipe ya Juventus de Turin kuri Lazio Roma Stadium.
Fiorentina ku isaha y'i saa 3:45 iraza kwakira AS Milan ya Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Sandro Tonali ndetse n'ibindi bihanganye biri muri ekipe ya AS Milan, ekipe ikomeje kwitwara neza mu gihugu cy'Ubutaliyani. France Ligue A, shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa, nabo baraza gukomeza kuri uyu wa gatandatu. Ekipe ya Paris Saint-Germain iraza kwakira Nantes. Ekipe ku isaha y'i saa 4 Stade Rennais yakire Montpellier. Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino idakomeje kwitwara neza cyane muri shampiyona y'igihugu y'Abafaransa, ubwiza twereba iraza gutsinda ikipe ya Nantes. Si iyo mikino gusa kuko no muri Bundesliga, shampiyona y'igihugu y'Abadage nabo baragomba gukomeza muri weekend. Ku isaha y'i saa 10:30 ikipe ya Hoffenheim irakina na Leipzig. Ekipe ya Berlin ikina na Wolfsburg. Bayern zerukana Leverkusen ikina na Bonn. Ekipe ya Borussia Dortmund ya Erling Braut Haaland iraza gukina na Stuttgart. Borussia Mönchengladbach irakina na Gratford. Ekipe ya Union Berlin ku isaha y'i saa 2:30 iraza gukina na Hek Bas. Siyo mikino gusa kuko no mu Rwanda shampiyona irakomeje. Ekipe ya Rayon Sport iri gukina na Bugesera. Rayon Sport FC ifite ibitego 3-1 cya Bugesera. Umukino uri kuzahuza APR na Etincelle waje kubusubikwa dore ko nayo bari kuba kuri uyu munsi. Etoile de Rest ifite ibitego 2-3 bya Musanze dore ko Etoile de Rest ariyo yabanje ibitego. Resami ndagushimira wese mu gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Muri inshuti z'akadasohoka we kanda subscribe ukore share kugira ujye ubasha kubona sport update. Olivier Fernandez turabakunda, see you.